Iyi rero ni jaspe, iyi bayimbira imubimbi bakayikoresha cyane cyane mu gukora icyo twokwita ama pierre d'ornement n'amabuye y'ibisharizo. Birakunzwe cyane gose nko mu Bushinwa kandi bifite agaciro kanini cyane. Aha harimo nk'amakonteneri ashika nk'abiri n'amatoni ashika 40 ya jaspe. Iyi mubona ni tererare kandi nayo nyene irindiye kuzoshorwa mu nyuma. No ngaho ubonye icyo mubona ngaho nayo nyene tererare. Iyi ni jaspe, iyi mubona ni jaspe nayo nyene. Iyo simubona ni ibuye nayo nyene ni ibuye ikoreshwa mu gushariza pierre d'ornement. Bayikoresha cyane cyane mu kugira ama statue canke ajya amabage canke amakoliye, barakunze kuyikoresha mu Bushinwa. Ibi rero aha mubona ngaha ari n'amatoni arenga 200 ya amethyste, nayo nyene twifuza kuzoca tubishora mu ndwiza. Yego ibi navyo nyene vyimbwe mu hafi ukwezi kumwe n'inusu. Hari n'ibindi n'ubundi butare bwa amethyste mugabo uri ku masite burindiye kuza ngaha hanyu muri iyi centre de stockage. Aha rero niho twegeraniza ubutare butandukanye tukabukora ku masite tubwegeraniza ngaha hanyu kugira ngo tubupakire amakamyo duce duheza tubutware tubushore hanze. N'ubundi butare duherutse gushora haraciye indwi zibiri, harimo titane, hakaba harimo na lithium. No munsi tugira dushore terre rare. Aha naho rero nayo nyine yinye terre rare ibona ngaha hanyu irindiriye ko twigosora neza dukuremo amadeshe kugira ngo twifatira navyo nyine tubishora mu ndwiza. Ubu rero mubonye hano ni terre rare twifuza kuzoca dushora mu ndwiza. Hari yindi rero uno munsi tugira tubereke hafi amatoni ashika 400 arenga 400 tugace dushora hanze uno munsi, bikaca bibandanya mu rukurikirane rwo gushora ku mugaragaro ubutare bw'abarundi. Iyi ni stock mubona ya quartz vert, harimo ibitigiri birenga amatoni 200 hafi makamyo arenga 10 ya quartz vert. Ubu rero ni uri kuri stock twifuza kuzoca dushora mu ndwiza. Mutubwira ubutare bugire bushoke ubwo ari bwo ingene bungana amatoni bugire mu shore n'icizero ahanini abarundi babandanya kugira ngo babone ko ubutare bugiye kubaramira mu bibazo bitandukanye. No munsi rero tugira tubandanye cya gikorwa twihaye cyo gushora ubutare ku mugaragaro. Ubutare no munsi tugira dushore ni ubutare bwo mu bwoko bwa terre rare, harimwo ibice bitandukanye by'amaterre rare cyane cyo twita monazite. No munsi rero iyo terre rare tugira dushore ingana hafi amatoni 416. Aya matoni 416 hagizwemo n'amakamyo ashika 16. Izo kamyo 16 izo tugira dushore uno munsi. Ubwo butare rero burimo terre rare, harimo n'ubundi butare naberetse uno munsi twayigeranije, nabwonye harimo amatoni arenga 200 ya quartz vert, hakaba harimo n'ayandi matone 200 ya amethyste. Ubutare rero n'ubutare bwegeranyijwe n'ugwaruka bwimba n'amakoperative ashigikiwe na payeshi y'ugwaruka n'abandi bene gihugu bahurikiye mu makoperative yimba ubutare. Ubwo butare nabwo tubushoye no munsi, haribwo duheruka gushora nabwo nyene mu ndwi iheze hafi amakamyo ashika 32, harimwo ubutare bwa titane n'ubutare bwa lithium. Ubwo butare rero bwose hamwe urumva yuko burenga amatoni arenga 1235 y'ubutare bwashowe ino ndwi n'indwi iheze. Ivyo rero bikorwa turacabandanya tuvyerekana kugira ngo twereke abarundi yuko no munsi imbere ari heza, kandi
tukifuza yuko ugwaruka, tukifuza yuko abarundi bafise inguvu bumva bashaka gukora ko bokora mu maboko mu mpuzu bakaza tukabaha akazi, kuko ni ibikorwa vy'abarundi, ni ibikorwa, ni ubutare bw'abarundi. Uwo ari we wese yipfuza kubijamwo, hariho inzego n'ibisata bijejwe kubereka uko vyokorwa. Ikindi naco nuko ubwo butare bumaze gushorwa, uburyo bwinjira mu kigega bw'igihugu, kandi ubwo buryo nibwo buca bufasha gusahiriza ibindi leta iba ikeneye gushira mu ngiro, na cane cane iyo hakenewe amahera mvamakungu kugira ngo dushobore na twebwe kuronka ibikoresho dukora hanze, na cane cane uno munsi ko twipfuza guca dushora ubutare buhinguwe. Ubu rero dushoye n'uburyo buzovamwo buzoca bufasha kugira ngo dushobore kugura ibikoresho bizoca bifasha ko twobuhingurira ngaha anye, maze ubutare tuzoca turashora mu nyuma aba ari ubutare buhinguwe kandi bufise agaciro kanini gusumba. Amahera mvamakungu abarundi turayakeneye, ntibishoboka ko muri leta mwiyumvira kukongereza umurindi wo kwimba ubwo butare kugira ngo ko dusanga mu murima weze abarundi bikenure badatamye? Igome turipfuza kongereza umwimbu, naco gituma uno munsi mu bushikiranganji turongoye twipfuza gushira mu ngiro no gufasha amakoperative asanzwe yimba kwitunganya neza, na cane cane kugira ngo bakore ku mugaragaro, berekane ivyo bimvye uko bingana, hanyuma duheze twongereze amasite canke ibibanza vyo kwimba ubutare. Gushika unye dufise amakoperative arenga 300 yimba ubutare, tukaba twifuza kongereza umurindi. Harimwo koperative yimba izahabu, harimwo abimba ico twokwita za coltan, za cassiterite n'izindi zimba tererare canke amethyste, quartz vert, beryl. Izo zose rero turiko turaraba ku butare ku bwoko bumwe aho tugiye kubona ubwo butare ca turondera ugwaruka cane cane ko ariko rufise inguvu, tukaca turutunganya kitunganya neza, tukaca rero tubaha uburyo bwa nkenerwa kugira ngo batangure ivyo bikorwa byo kwimba ubutare. Turizera rero neza yuko vuba umwimbu ugiye kongerekana, n'uburyo rero buzokwinjira nabwo nyine buzoca bwongerekana. Ivyo navyo bizoca bifasha abarundi kugira ngo ubwo butare bubaramire, hanyuma bwongere busahirize cane cane mu iterambere ry'igihugu no gusahiriza ikigega ca leta.